Makobora libere, Makobora libere. Makobora muri no mwanya tuvugana iri mu maboko yandi. Rucuru vyifashe gute kubera iki hari abatangaza makuru ba AFC M23 bariko baratangaza ibinyuranye haba ku mbuga ngurukana bumenyi zigenda zitandukanye haba Twitter na zindi mbuga nyinshi bagenda bifashisha kugira batere umudugararo batangaze ibinyoma kunyegeza ikimwaro n'ibindi vyinshi barera ku mirongo y'urugamba ku ruhande rw'imbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogose turaja kuri ayandi makuru ahari ni Ikarundu turaza kurabira hamwe ivyahabereye aha ni muri Uvira tuvuye Ikarundu turaza tubabwire mu Rwanda vyifashe gute Paul Kagame yafashe ingingo yuko atashengero na rimwe mu yasigaye yemewe canke agikora batazokesha turaje turabere hamwe RFI ibivuga ku iki ivyifungwa ry'amashengero eka turaza kandi no kuri bamwe muri Kongo bavuga ko Tshisekedi Chilombo atamanda agifise Chilombo atazopfa ku butegetsi ataruko ahejeje akazi ariko arakora ubu Tshisekedi bako bavuga ko atamanda presidentielle babona ko yo bafise ahubwo vyiza bamuhaye mission kandi ngo mission nta manda igira kuri bo ngo vyiza Tshisekedi bo mureka kayobora gushika mission ariko ari inyene yo gutanga amahoro umutekano iterambere kugwanira igihugu souverinete ituze n'ubumwe bw'abakongomani muri rusange ibintu bigenda bikurikira akanya nikagenda kadukundira turarabira hamwe vyinshi cyane kuko amakuru ahari ni menshi ariko akanya nikadukundira turaza kuvyegeraniriza hamwe kugira twubahirize umwanya nkuko dusanzwe twaravyemeranije ido nido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Free Podcast TV ndizera ko muguwe neza amahoro ituze mu miryango yanyu mwe mudukurikira muri mu Burundi mu Rwanda Zambia Mozambique Malawi Congo Uganda Kenya n'ahagenda hatandukanye mu karere ka EAC mudukurikira muri Afrika muri rusangi mudukurikira muri Amerika Asia Oceania eka no mu bihugu bya Burayi mu mfuruka zine z'isi turabahaye ikaze muri ano makuru no busesanguzi bwo kuri no munsi wa gatanu igenekezo rya 2026 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka no 2025 turiko turaja ku musozo amakuru rero yacu reka tuyahere ahitwa Makobora hamaze imisi hari imigwano ariko haraye habaye intsinzi ku ruhande rwa RDC ku ruhande rwa Wazalendo na bamwe bacitanga muri FRDC twarababwiye ko Wazalendo ata confiance isa nuko ata confiance atacizera gifitiye FRDC n'igisirikare ca leta ya Kongo cemewe n'amategeko twagiye turabona twumva ama audio amareresi menshi bidoga babidogera kanatsinda uruhara runini mu bagira mu byo gutanga mu kugurisha Uvira Bukavu na Goma ni igisirikare kiri mixe igisirikare cacuzwe na Joseph Kabila n'abagiye baramwitangira imbere ku nyungu za Paul Kagame n'inyungu z'u Rwanda n'inyungu z'abahima bashaka gukora balkanisation muri Makobora rero ubu uno mwanya tuvugana uyu mwanya turiko turavugana yaraye iri mu minwe ya Wazalendo Makobora ya mbere Makobora ya kabiri ntihagira umuntu numwe abaha ibihuha ahubwo ndaje turabire hamwe igituma abatangaza makuru bayoboka AFC M23 izibwebwe za Sarambwe bariko baratangaza ibinyuranye navyo ndaje tubirabire hamwe mu gihe Wazalendo bariko baragaragaza ko bari Makobora centre mu turere sitwo turagenda turacana ko mu magroupe abo batakabonye reka ce ndagashira hano tukarabire hamwe umwanya mutoyi hamace tugenda dukomeza idonido cenza ndababwire wabamenyesha makuru canke abatangaza makuru ba AFC M23 ivyo bariko baravuga reka tubanza turabe kano kareresi Wazalendo bavuga gute hariya Makobora Waba Winston Makufuri ambaye nimetumwa kwa mapambano naye kiongozi mkuu Alex Mwamba Dunia ambaye ni coordinator wa rade ndani ya Sud Kivu na hivi mimi ndimi jemedari ambaye nimetumwa kwa mapambano pamoja na jeshi langu liko hapa na lingine limekusha kuwa mbele tunapiga adui tunafukuza adui alafu nataka kuambia ya kwamba raia watulie kabisa raia itulie tunaendelea na mapambano na kwa shukrani zetu tunashukuru chef de l'etat ambaye ni Felix Antoine Chilombo Tshisekedi na ambaye ni ametuma jeshi lake hapa na tumekuwa na jeshi la FARDC tunashukuru sana
na nimeshukuru kiongozi ambaye ameniteua kupambana vita hivi, na hivi tunafika kwenye Makobola, mji wa Makobola ambaye kwenye kibao cha Masai, na hivi tunaendelea Uvira kuondoa adui katika mji wa Uvira hadi na Bukavu. Okay, merci. Yes, ndizera ko muhaje kuvyumvira bivugwa na wazalendo bagaragaza umunezero n'intsinzi baraye bagize hariya Makobora rero abatangaza makuru ba AFC M23 mbebwe za Sarambwe bo bavuga ko wazalendo canke FRDC ata kintu kinini yabakoze, ariko imigwano yarahabaye, utureresi tw'abantu bapfuye mu buryo bugenda butandukanye. Simvuga kandi mwabona kagaragara bakaswe imitwe, izi mbebwe za Sarambwe bakase imitwe, nijya reresi ndaje tuyirabe dusobanure igituma vyagenze kujya wazalendo imaze gukora umuti na bamwe mu FRDC, kuko muri Makobora FRDC iragaragara irahari, barakoranye, ni haro n'ibindi bikorwa FRDC rikira navyo turaza tubishikire ikarundu. Murumva ko FRDC yagarutse ku mirongo y'urugamba kandi yaje iri seriye. Makobora rero abawazalendo baracucumye, mwarabonye amavideo bavuga ibiziga ndimi zabo nyeneye zina ziga ndimi lokale, bavuga kungene vyagenze bagenda baraca mu biziga vyinshi by'imbwebwe za Sarambwe. Imbwebwe za Sarambwe rero zarababaye, bazinogereje Makobora zica zifata abajene bagenda batandukanye, harimo abiyamirije ama manifestation forcée n'ibindi bigenda bitandukanye. Murabona ko ibiziga vyose byabajya abajene, mwage murabona baciwe imitwe n'ibindi bitandukanye, baraboshe baboheye amaboko imugongo. Uziga ni crime de guerre, kuko urashoye kurasa umuntu basi wafense nkuko umengo yari kariruka, ariko bajya baraboneka ko barabafashe, bari bafungiwe ahantu kumbure, ishavu ribafasha baca baragenda barabakatagura imitwe bivanye n'igitigiri kinini ya cyane baburiye aho Makobora. Abatangaza makuru ba AFC M23 bavuga ngo Makobora ngo la FC M23 s'est retiré volontairement, ngo bahavuye ku bushake bwabo, ariko sinumva kungene wova Makobora ariko gacugaruka ukabana muri Uvira. Nimba bavuye Makobora gute waje kubana muri Uvira centre utari ko rava ku bushake bwawe na Uvira usubire iyo waje uzananye. Na makuru rero y'ikimwaro baba baratangaza kugira AFC M23 ntimaramare kwa kundi zamvugo zabo basanzwe babikora. Twarababwiye Uvira mwe mwagwanye nande, tukababaza Goma mwagwanye nande, hehe mwagize ukunuko hose mwaragutse ngo yango ntaco twagitswe na kuriya. Amakuru yabo n'imvugo zabo musanzwe muzizi uko niko bimeze imbere y'abatangaza makuru, kuko hari yarababwiye hakurya Akanyaru aribo bashigikiye cyane intambara, bashigikiye cyane zino nyeshamba RDF inkotanyi. Izi mbwebwe za Sarambwe za AFC M23 bose bibereye mu itangaza makuru, bibereye mu gufana Real Madrid, kujya bafana Real Madrid na FC Barcelona n'ayandi ma equipe. Video igaragaza ububisha baciye bakora n'ubugome bica abantu zirahari, ziri mu magroup agenda atandukanye, cyane cyane muri Free Podcast TV ndizira ko abazibonye. Abo babinjiye bushasha barazavuga ati ntazo twabonye tuzibashiriremo, nico gutuma groupe ihari, kuko hari amareresi atemerewe gucisha hano ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri Uvira rero neza na neza Karundu port, kuri poro ya Karundu hari ireresi naho nyine turabashiriramwo abantu bariko baravoma, bari ku rundi ruhande bagaragaza ukungene bwato, hari ubwato twe twababwiye ko bwarashwe, barazanye ubundi rero ngo mu minsi heze babuzanye lo 20 n'ijoro rya rishira itariki 21 kugera ku 22 bari bazanye ngo ubundi bwato butatu, ivyo bita speedboat, nk'ubu vedeti, nta birebire buba buhari bura transporta gusa abagwanyi bizi mbwebwe za Sarambwe. Rero muri ubwo butatu baheruka kuzana bubiri bwamaze gusamburwa, kamwe karashwe na drone ya FRDC. Nce twanababwiye ati FRDC yagarutse ku mirongo y'urugamba, kandi ndi twizere neza ko baje bari seriye ata maco y'inda canke kugurisha igihugu cabo vyabazanye. Reka turabire hamwe kano kareresi ukungene abegereye aho vyabereye bavuga, abari kuri tele, abari hafi ya Karundu port, bigaragara ko bafashe amasanamu bari hakurya mu nkengera zaho.
Ingine ya pili hili. Hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula. Antoka poro wa Kalundu hii. Poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa cimetière tunakamata ma image. Vedete ya pili na Lungula tena. Ya M23. Drone kama kosa ni drone américaine unapiga hivi vedete. Atuyu en tout cas deuxième vedete iko ciblé hivi. Nakamata moto. Hivi kwa nabakia mmoja zilikuwa tatu mlaki Tuko kwa na foto. Kuna bembeleza watoto wa mwini naingia mabiba. Yes, ndibaza ko tojeje kubona canke kwiyumvira ukungene vyagenze canke ukungene abari hafi ya Kalundu Port bavuga ukungene izo speedboat zimaze bari bamaze imisi babona ari zitatu ariko iyi irashwe ikaba ibaye ya kabiri. Hariya hakurya rero ya Kanyaru mu Rwanda Paul Kagame yakamejeje aho dukunze kubona mu gihugu cacu cita cy'u Burundi eka isi nzima iruhande ya Reveillon ya iba ujya munsi abari bukerera bw'umwaka mushasha ku Noel babigira 24 bugaca ari 25 kubonanira aho bikunda kuba ro 31 bonane yoyo nta religion abayisilamu babahari abakatolika abaporoti muri rusangi abarangi ba Paul Kagame ababuddhiste n'abandi bashagenda batandukanye umwaka mushasha bose barawunina haza. Paul Kagame rero yase ararengwa aravuga ko itariki 31 guhera ku rushengero yahereye ku rushengero aravuga ko nta rushengero na rumwe rurekuriwe kurara ruraveya. Aha ndavuga mu mashengero yasigaye akizigamwe n'Imana akiri munsi y'ikiganza c'Imana akiri munsi y'ikigongwe kumbure c'Imana kuko ni hatari uravye umuvuduko Paul Kagame ariko arugara amasengero nico gituma menshi bamwita satani bakavuga n'umusataniste baba bafise aho bariko barabikura. RFI nayo nyene yakoze ikiganiro yongera yandika article ziriko ku mbuga ngurukana bumenyi ariko reka ndabashiremwo hano kuko twama tubikora mubone ko ivyo umuntu abari karavuga atari binyoma. RFI itariki 23 buca umunsi wa kabiri haburi umunsi umwe buce ari Noel barakoze ikiganiro baravuga ati u Rwanda ruri kumvuduko kudasanzwe Paul Kagame bonyene bararatangara ugituma yugaye amashengero ngo arenga ibihumbi 10 plus de 10,000 église temple mosquée muri rusangi abavuga ko ari amashengero ibihumbi 10 Paul Kagame yugaye. Nibatahura kungene umuntu muzima yoshe kugara amashengero agera kuri ico gitigiri. Ayo namakuru ya RFI nkuko mwejeje kuvyibonera nuko biri rero Paul Kagame yarahiye ararengwa aca avuga ati uzorenga iryo tegeko ngo azohanishwa ikosa canke igihano citwa ngo pollution sonore kiri mu vyo yise we ngo pollution sonore. Uyo icambere kizokorwa no kugara urushengero rwiwe hanyuma ibisigaye ngira no gufungwa canke bakamuca amande. Nuko biri hariya hakurya ya Kanyaru Paul Kagame nuko wewe yaraye afashe ingingo. Nababwiye ko hari amakuru avuga ko Tshisekedi biravugwa na tubarabire umuntu abivuga muri Congo yitwa ministre de PTNTIC aravuga ati le président avait des mandats. Umukuru w'igihugu yarafise manda zibiri mais face à ce que nous voyons aujourd'hui face à ce qui nous sont en face de nous les détracteurs je ne vois pas qui peut faire. C'est ainsi ngo umukuru w'igihugu yarafise manda zibiri ngo ariko ndavye biriko biraba uno munsi ibidukikuje biri imbere y'amaso yacu ntitubona ushobora kubandanya akora kumburengene we no kwabibona. C'est ainsi que moi j'ai déclaré nico gituma jewe yitwa José Mpanda ministre de PTNTIC. J'ai déclaré que Tshisekedi n'a plus de mandat. Nico gituma navuze ko Tshisekedi ata manda gifise. Tshisekedi a une mission. Tshisekedi ubu afise mission twamuhaye mission ariko ararangura. Vous savez quand on parle d'une mission
une mission n'a pas de mandat. Ni mission nta gihe cyo kuvira ko cyo guhagarika cyo gukugwa iba ifise. Quand il aura accompli la mission, ni yarangiza ivyo twamutumye canke mission wumva fise, qu'elle soit divine ou de la terre, yaba ari mission yahawe n'Imana canke yo kwisi hano, c'est une mission. Et aujourd'hui, les bastions du pouvoir nuko ibikurikira ntibibona neza, ariko ibi vyasinywe n'uwitwa ministre José Mpanda, ngira baca babitahura cane gose. Avuga Tshisekedi n'a plus de mandat, Tshisekedi a une mission, il partira quand il aura accompli. Nuko bimeze muri uwo mwanya. Iruhande y'ubwo butumwa canke iyo decision y'uwo yitwa ministre José Mpanda, ari amakuru ya Twigwaneho Moise we apostinga agaragara yerekanye image ifoto iriko abagore bagera kuri babiri bafise inkoho ziremereye cane, aho we avuga ati les femmes Banyamurenge twigwaneho. Yes, ariko iyo hageze ko urasa ukagwana ugahangana n'aba batwigwaneho, baca baza bararira ya systeme yabo yo gupleurnisha, barira bavuga ko mwarashe abasivile, ariko muri twigwaneho nta musivile numwe arimwo, bose n'abaroberi, bose n'inyeshamba, bose n'abasogosi. Kandi ndabibutse ko twigwaneho yiyunze kuri AFC M23 ku mugaragaro, bisigura urashe twigwaneho arashe AFC M23, urashe AFC M23 arashe Red Tabara, arashe twigwaneho n'abandi bafatanya bikorwa bagenda batandukanye. Iyo foto rero reka nayo nyene tuyishire hano kugira mubone ko ivyo umuntu ari karavuga atari ububeshi. Hari n'undi yaciye yandika avuga ati yitwa Jules ngo je vis arataginga iyo twigwaneho Moise, avuze Moses ni Rugabo, poste cette image ici en disant femme Banyamurenge twigwaneho. Mais quand on va frapper sur ces Banyamurenge, ils vont dire que les civils sont tués. Ici on observe seulement, mais achataginga uitwa Maisha RDC. Te Banyamurenge sont là bien armés. Nuko rero tubakengurukire muri no mwanya ibyo dushoboye kubagezaho nivyo ahane mu kugira twubahirize umwanya n'amategeko twemeranije muri rusangi, ariko amakuru ni menshi kandi kwagenda araboneka turayabashikiriza, ariko araba ku mirongo y'urugamba n'ibigenda biraba hirya no hino. Tutibagiye kubamenyesha ko umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ari mu kiganiro n'abene gihugu, aho bagenda barashikiriza ibibazo canke umunezero bafise muri kino kiringo cyo kurangiza umwaka w'2025, kandi ikiganiro caje hageze nanje nshime ndanamukengurukire, kandi ingingo nyamukuru ziza kuvugirwamwo turaza kuza hano tuzisangure canke tuzibashikirize. Tubibutse ko nta Free Podcast TV atamwebwe, kandi tubandanye tubabwira kuko benshi baravuga ngo umunsi mukuru wa Noel ngo uramara iminsi 3, ubufise mu kiringo cy'iminsi 3, ntavyumva no kuri bonane n'ahandi hagenda hatandukanye. Rero abakiri muri uwo mwuka wa Noel turabandanya tubifuriza Noel nziza, mwarahezagiwe. Ciao ciao.